izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu. Nitugire Kristu. Turabandanya gusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibliya mu njiri ya Luka ku kigabane cyaho cya 17. Turahera ku karongo ka 26 tugeze ku ka 36, tugeze ku ka 37. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo isango ry'umwana w'umuntu. Nk'uko byabaye mu gihe ca Nowa, niko bizoba no mu gihe c'umwana w'umuntu. Abantu bararya, baranywa, bararongorwa gushika umunsi Nowa yinjira mu bwato, hanyuma isegenya iraza ibatikiza bose. Ni uko byabaye no mu minsi ya Loti. Abantu bararya, baranywa, baradandaza, baratera, barubaka. Yamara Umusi Loti yava I Sodoma mu ijuru, havuye imvura y'umuriro n'imigende y'ibirunga bibatikiza bose. Uko niko bizomera umunsi umwana w'umuntu azoserukira. Uyo munsi uzoba ari hejuru ku nzu, akaba afise ibintu mu nzu, ntaze yururuke abihitana. N'uzoba ari mu murima, niko kuko ntaze asubira inyuma. Nimwibuke umugore wa Loti. Urondera kuzigama ubuzima bwiwe azobutakaza, nayo uzobuheba azoba abuzigamye. Ndabibabwiye, muri iryo joro abantu babiri bazoba bari kumwe ku buriri, umwe bamufate uwundi bamureke. Abagore babiri bazoba bariko barasyera hamwe, umwe bamufate uwundi bamureke. Baraheza baramubaza bati, mbega mukama, bizobera hehe? Arababwira ati, ahazoba umuvyimba hose niho ibisiga bizokoranira. Bene wacu muri Yesu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aleluya, amen, aleluya, amen, aleluya, amen. Bana b'Imana rero, turabandanya kuzirikana ingene mukama Yesu azoza. Azoza gutwara ishengero. Bivanye nuko kuntu mu Rwanda bavuga ko Yesu ari hagira aze kwicara, kandi ko ariho bimitse umupapa bemera gusumba uwo dufise. Imana iduhe kubitahura cyane. Ubwo rero twari twatanguye, twarasomye umuzo w'ubwami bw'Imana. Twari twavuye ku 20 tugera ku 24. Ubu rero reka tuje kuri 26 tubandanya. Isango ry'umwana w'umuntu, Yesu aracyatubwira ingene bizogenda. 26 bakavuga ngo nk'uko byabaye mu gihe ca Nowa, niko bizoba no mu gihe c'umwana w'umuntu. Imana iduhe kubitahura cyane. Yesu aradukurugutura akatubwira ngo nk'uko byabaye mu gihe cya Nowa, ngo niko na Yesu azoza. Yesu azoza igihe tutazoba twiteguye. Yesu azoza twijajaye. Ntabwo uku kuntu mu Rwanda, aba batowe bo mu Rwanda n'abari hirya no hino babajoyininze, bavuga yuko agiye kuza kwimika nyimba ari ingoma y'ubutabera n'amahoro mu Rwanda. Ntabwo ariko Yesu yabitubwiye, kandi ntabwo bana b'Imana dusubiza amera kama mu mitima canke mu isaho. Yesu ntazoza kuba ngaha ku isi, ntazoza, ahubwo azoza gutora abamwizera, abamwubashe, abamukorera, abamwubaha. Azokubita inzamba tujane. Waba warapfuye umwizeye, uzozuka umusanganire mujane.
ariko ibyo kuvuga ko agiye kuva mu ijuru bururu bana b'Imana, Imana iduhe kubitahura cyane. 2:7 hakavuga ngo abantu barajya baranywa bararongorwa gushika umunsi Nowa yinjira mu bwato, hanyuma isegenya iraza ibatikiza bose. Bana b'Imana, Yezu aravuga ati bizomera nka kumwe ko kuri Nowa ngo abantu barajya baranywa baragira iminsi mikuru bararongorwa, ubugeni bwaraba, abakobwa bakagenda gushaka, abahungu bakarongora, yewe eka byaba ari ibirori mw'icyo gihe, amahoro bari barijajaye bumva ko atangorane. Na Yezu rero aratugabisha ko uko azoza, uko mu Rwanda bariko barabyibitwumvishamwo canke se abagenzi bacu babajoyininze bari hirya no hino bavuga ati Zipora byumve nyamara abaratowe Yezu yaraje yaravugiye muri naka bijya byo ngo n'amadayimoni arabikora. Rero si ndiko gusa mwo kimwe jewe sinobakurikira, kandi nabajya bavuga ngo ngwino nguyu Kristu, ndi umukatolike na Yezu Kristu, nanje Yezu yarambonekeye anyiyereka kanganiriza, yarambwiye ati mwana wanje, umugeni wanje. Si umukatolika, aho nuko nariko ndapinga ngo sinofasha Abayisilamu ngo bamwanka ko yambwiye gufasha Abayisilamu. Hari abana b'imfubyi ariko aranyereka ukuntu, mugabo mbajije numva ngo n'Abayisilamu, ndavuga ati Yezu ntashobora kwemera ko kuntuma ku Bayisilamu n'ukuntu bamwanka. Mugabo Yezu araza arambwira mwana wanje, ishengero ryanje saba Gatolika, saba Abayisilamu, saba ishengero ryanje, umugeni wanje mwana wanje nuwo wese anyubaha agakora ibyo shaka. Uko niko Yezu Kristu yambwiye. Rero Yezu uwo ari we wese amwubaha, amukunda, amukorera, akora ishaka ry'Imana, niwe mwana wa Yezu Kristu, niwe mugeni wiwe. Ntabwo novuga ngo kuko n'umugatolika ngo ni jewe nzo, oya, no mu badivantiste hari abageni ba Yezu, no mu baporo, no mu madini yose. Rero bana b'Imana, Yezu aratubwira ati kumwe ko kuri Nowa abantu baba bidagadura atangorane, niko byashitse. Rero twizere ko Yezu Kristo azoza mu buryo tutazoba tubizi, tutazoba tumwiteguye. Ubu mwitegura n'ububyuka mu gitondo agasenga, akishira mu maboko yiwe, akagira n'umwanya wo kuzirikana, amenya ati yo Yezu Kristo ni muzima, umwanya wari wo wose yoza agatwara ishengero nanje akanjana, ukareka kwijejera, ukareka kugendera mu byisi. Ubushize nigeze kuba turiko turavuga ko umuntu akunda ibyisi atari umwana w'Imana, ko ibisayangana n'iby'umubiri utwosha n'iki n'ibyisi ntabwo ari iby'abana b'Imana. Rero wowe urabe mw'isi ukuri kuragenda. Amadini menshi, hari amadini ari kwaduka kukugira baronka inyungu zabo. Hari abavuga ko bavugishwa by'ukuri canke Yezu yabavugiye mbere, bamwe bobo bakanashikuja ati niki gitanda najyamye ko yambwiye ngene ndakijanye. Nibyo twabonye ubushize ngo ntimuze mujeyo. Rero twirinde, tumenye ingene twitwara muri iyi si bana b'Imana. Apana kubona ibyadutse byose ngo ngiye hajya ngo niho biri. Ubu hari ibintu byadutse ngo jewe ngo shengera ngo kwa naka, ngo sengera kwa abayo. Yezu umwami wambambiwe, nukuri ube mu bana bawe. 2:7 hakavuga ngo abantu barajya, tugende kuri 2:8. Ni uko byabaye no mu minsi ya Loti, abantu barajya baranywa baradandaza
baratera barubaka ngo no kuri Loti ngo abantu barajya baradandaza barateragira barimbura kuri Loti bana b'Imana. Yezu arakomeza kutubwira 2:9 yamara Umusi Loti ava I Sodoma mu ijuru havuye imvura y'umuriro n'imigende y'ibirunga bibatikiza bose. Imana idutabare cyane. Ariko Yezu ni mwiza. Niyashimwe umwami w'amahoro Yezu Kristo yatuwitangiye. Bana b'Imana, Yezu aravuga ati kuri Loti abantu bari babayeho basayanganya tangorane. Mugabo Umusi Loti ngo yavuye I Sodoma mu ijuru havuye ngo imvura. Bana b'Imana, ibirunga abantu hariho abantu benshi bazi ibirunga. Ibaze nka bijya birunga ngo byarabatikize bose. Ibirunga bana b'Imana, ibizutu, ibintu by'umuriro. Umva, bantu bazoja mu muriro bazoba bagowe. Uwo bumuhinga yo kwikiranura n'ibyisi akagendera mu murongo mwiza Yezu dushakamwo, kuko mu muriro udahera hazoba ari habipe. 2:30 akavuga ngo uko niko bizomera umunsi umwana w'umuntu azoserukira. Bana b'Imana, ngo uko niko bizomera umunsi umwana w'umuntu azoserukira. Yezu yatugabishije igihe azoserukira, igihe azozira. Bizomera nko kuri Sodoma na Gomora, bizomera nko kuri Loti, abantu bijajaye. Natwe rero igihe tuzoba twijajaye, tutari muri ibyo byo mu Rwanda yuko bagiye kwimuka papa, tutari muri ibi by'ubudumbi bw'amadini ngo byajukunu, ahubwo nyene abantu barijajaye bibereye mu byo bumva ko badamaraye. Umwe wese yumva ati ahandi niho heza, bimeze kumwe wese yikorera ibyo yishaka. Ngo niko Yezu azoza. Rero Yezu ntazozanana uko kuntu ko kumva ngo je sengera kwa naka, ngo je ndi uwo kwa naka, ngo ishengero ryanje rigeze. Burya abantu b'Imana iki gihe maze kubona umuntu azwi canke w'umukire canke agiziki arashinga idini, n'abari mu dini ry'abakene bakaba barihubutsemo, bakaba birutse mwanaka kukamenyekana. Ibyo byose namatakira ngoyi. Raba neza ureke guhemuka, uhagarare kukwemera, nuje mu idini. Nk'ubu nshobora gushinga idini, Zipora ashobora kuba afise amahera, urya ari mu bihugu byo hanze, reka turi joini. Imana iduhe gutahura cyane. Mbere iyo ntaza ndiyamiriza abantu benshi mu Burundi baguma bampamagara. Ndibuka ko hari n'abari baragiye mu bisoda bya muri Saudiya bampamagara ngo nindabahunganishe n'amadini yino, ngo nindabidini basi narimwe no tijejo igwo rudanda zazigo ndimo. Bantu b'Imana, komera ahuri, raba neza kurimo neza, ureke kugira akajagari k'amadini. Yezu ntazosange ukiri muri ibyo byo kujagajaga no kubesha abantu, ubeshabesha, wigira umuvugishwa utari we. Bana b'Imana, mu muriro ni habi, reka guhahamira iby'isi. 3:1 hakavuga ngo uyo munsi uzoba ari hejuru ku nzu, akaba afise ibintu mu nzu, ntaze yururuke abihitana. N'uzoba ari mu mirima niko kuko ntaze asubire inyuma. Bana b'Imana, uwo munsi Yezu niyakubita inzamba, niwisanga atakujanye utagiye, urahagarara aho uri, kugira abazaba bariko barahitanwa n'amasanganya y'imiduga, y'indege, y'amamodoka, y'amatreni n'ibindi ntibizohute biguhitana, kuko hariho amahirwe Yezu niyatwara ishengero ko abazaba basigaye hariho abazocungurwa n'amaraso yabo,
ubwo rero nutapfira muri ibyo ugaca ubona ati yo Yezu yatwaye ishengero nasigaye, mbega nari mubazimiye, mbega sinarinda mwizeye by'ukuri, gutyo ukaba kumbure wozogerageza amahirwe ya kabiri. Ariko icyo ndakwipfuriza nuko woba mu muzuko w'abambere canke mu bazojana na Yezu niyaza gutwara ishengero. 3 hakavuga ngo nimwibuke umugore wa Loti, ngo twibuke umugore wa Loti. 3 urondera kuzigama ubuzima bwiwe azobutakaza, nayo uzobuheba azoba abuzigamye. Bana b'Imana, umugore wa Loti ntibari bahunze na Loti n'umuryango wose n'abana bari bahunze. Imana yabagiriye ubuntu, yabaciriye icyanzu. Mugabo kandi abamarayika bababwiye ati ntimusubire inyuma. Mugabo muka Loti asubira inyuma. Uku niko natwe tumeze, gusubira inyuma tukumva ko ibatisimu twahawe atariyo, canke tukumva ko ujya dusengesha atariwe, hubwo ujya yadutse ariwe sawa, tukumva ko ujya yavugishijwe na Yezu by'ukuri canke na Bikira Mariya. Ibyo byose bana b'Imana urabe nuri kurasubira inyuma nka muka Loti. Yezu rero aragabisha akaduha n'akaro, ariko Yezu n'umwarimu mwiza. Haleluya, amen. Umukama Yezu nahabwa icyubahiro, yigisha neza, yaduhaye akarorero keza. Muka Loti asubira inyuma kujarajara, yo acacika inkingi y'umunyu. 3 ndabibabwiye muri iryo joro abantu babiri bazoba bari kumwe ku buriri, umwe bamufate uwundi bamureke. Ngo mw'iryo joro imbazo bari mw'ijoro nyimba ubwo nyene ubwo niyakubita inzamba, ngo umwe bazomufata, abantu babiri bari ku buriri, umugore wisanga agiye canke umugabo, uwundi asigare. Abantu babiri bari mu murima canke bari mu murima, bamwe bagende abandi basigare. Umudereva w'indege azoba ari karatwara indege, niyo aba ari umukristo by'ukuri yakurikiye Yezu, niba amufata iyo ndege izoguma mu kirere, izotakontorora ikikoroka. Abarimwo batazoba bagiye bace bapfiraho nyene, bace bapfa. Icyo gihe bizoba bikomeye, kuko kwa rushoferi bazoba bariko barakira benshi baja mu muriro udahera, mu gihe Yezu nawe azoba yatwaye benshi, benshi azoba yatwaye abiwe. Bana b'Imana, njewe Yezu Kristo yarampishuriye, yatwaye ishengero, nari nkiri mu byaha binuka, ampishuriye atwaye ishengero, nanje ndimwo, turi bakeya tumukikuje. Ndaraba hasi mbona hasigaye umwijima, ibibi, ubu mu mwijima nyene igipfungu kimeze nabi. Mbwira abo twari kumwe twasanganiye Yezu ntiyo nimurabe mw'isi ingene basigaye bipfumbereje. Ariko nitwahora tubabwira ko Yezu azoza gutwara ishengero nk'igisuma bakatwita abasazi. Tera ayo babonye. Abana b'Imana, nubu ndazi bindiko ndavuga, hariho abazonyita umusazi, ariko ndi umusazi wa Yezu Kristo, kandi mvuga ibyo Yezu yavuze n'ibyo yatubwiye. Rero bana b'Imana, mwitondere ibyo muvuga, mwitondere ibyo mukora, mwitondere igihe turimo, mushishoze ibyo Umukama Yezu yatwigishije. Azoza tware abamwubaha. Umugore niyo abahetse umwana agende, abana bo bazogenda benshi muri icyo gihe, abagore basigare barajerajara. Bana b'Imana, twiyegurire Umukama Yezu, twirinde ububeshi, tureke guhemuka, ntituzombere nka muka Loti, ntituzombere nk'abo bajya bakumva ko bari mu musayangano, mugabo bagasigara bari mu makuba. 3 hakavuga ngo
abagore babiri bazoba bariko barasyera hamwe, umwe bamufate uwundi bamureke. Ibi birasobanutse. 3:7 haravuga ngo baraheza baramubaza bati, barabaza Yezu ikibazo, iki kibazo nawe wumve nyimba wo kimubaza, hanyuma wumve n'inyishu yatanze. Mbega Mukama bizobera hehe? Imana iduhe ko bitahura cyane. Barabaza Yezu, kandi icyo kibazo ni kiza barakoze kutubariza Yezu. Mbega Mukama bizobera hehe? Arababwira ati, Yezu arabishura, ahazoba umubyimba hose niho ibisiga bizokoranira. Imana iduhe gutahura cyane. Murumva inyishu Yezu yabahaye ngo ahazoba umubyimba hose niho ibisiga bizokoranira. Murumva rero bana b'Imana bizoba bikomeye. Ahazoba umubyimba kubera ko Yezu azoba yatwaye ishengero ryiwe, yatwaye abamwubaha. Iyo mibyimba rero kubera ko abazoba bari mu modoka bagatwara umushoferi, imodoka izota kontrole igongane n'izindi canke igwe mu mikokwe igira iki abantu bapfe. Kuko icyo gihe abantu ntibazoronka ingene bahamba, ntibazohamba. Ibisiga nibyo bizoza biza kurya imibyimba y'abantu. Ibyo bintu ntibizoba mu Rwanda gusa, ntibizoba mu Burundi, ntibizoba Kongo, ntibizoba muri Afrika gusa, no muri Amerika niko bizoba bimeze, no muri Australia niko bizoba bimeze, no muri Canada, no muri Ukraine, no muri Singapore, no muri hose niko bizoba bimeze. Nisi bya bindi by'ababandi bimba amahanda akiyo kunyegera, ntabwo ucyo gihe umuntu azoba afise ubuhungiro. Gusa Yezu aravuga ati, ni mwabona ibyo bibaye uko, uraguma uhagaze aho nyene, ntuzovuge ngo uri ngo hinga uhunge canke ngo ugiye gutora impuzu mu nzu canke ngo uri kurahungana ibintu. Oya, uraguma aho nyene. Kuko mu byahishuriwe Yohani turabona ko hariho abantu bazocungurwa n'amaraso yabo Yezu amaje gutwara ishengero. Bazobona ati, yo nari narihanye nabi. Ubushize hari umuntu yandungikiye audio y'abantu y'umuntu ngo yapfuye, ngo hanyuma ngo apfuye, sanga bo yari yizeye ko bagiye mu ijuru, bari mu mwijima. Umukama muha umwanya wo kubabona no kuganira nabo. Kandi bana b'Imana, bimwe hari ibyo dukwiye gupinga n'ibyo dukwiye kwemera. Jewe hari ibyo shishoza nkabona ati uko biri kose ibi bintu nibyo, kuko umukama arashobora kuguhishurira ibintu. Rero ngo aganira nabo. Bamwe ngo bari abapasiteri bikorera ibyo bishakiye bazi ko bazihana ikindi gihe, abandi ngo bari abaririmbyi, abandi bari abakina baki. Ubwo rero umuntu akaba mu rushengero abesha canke se akumva ko ariko aragendana n'Imana, yakora agacumuro gatoya canke yanyuzamwo, akumva ngo je nzobyirega nzobyihana. Mugabo urupfu rugashika giturumbuka. Bana b'Imana, hari igihe umuntu apfa giturumbuka. Hari abantu bari gupfa bapfa giturumbuka. Bana b'Imana, isanganya rikaza. Hari nayo basha, ndababwire turakwiye kwitegura kwama twiteguye. Ego rero Yezu Kristo rero aratwigishije. Rero bana b'Imana, babandi mumbwira ati yewe heraba mu Rwanda bimeze uku, canke babandi mumbwira ati nukuri ngo ni byiza Yezu arababonekera akabavugisha, umviriza nibi, umve yewe abatowe nyamara bize. Hari abantu rero tuheba, hariho abantu nyene banyumvira iki ngo ndaguhebye ngo sinzosubira no kukuvugisha, ngo nyimba utabyemeye, ngo nyimba ngo kweri ngo niwumve ngo nukuri kweri. Nkavuga ati basha, jewe mumbabarire, ibyo bintu ntabyo nojamwo, nta nibyo shigikiye, nta nibyo ndimo. Mwebwe nyene ni mwimane iyo ngoma yanyu na Yezu, hama nyene nuko ngo abantu bose rero
baba bari mu mahanga, baba bari mu Rwanda, ngo abemeye kuba abanyarwanda, abemeye kuba abanyarwanda, baba bari muri Australia, baba bari muri Canada, baba bazungu, mbega ubwo n'umuzungu yemeye kuronka kuba muri abo batowe ngo arose ubwene gihugu bw'u Rwanda. Ubwo bana b'Imana ibyo bintu birabaho kweri. Sinzi rero jewe nizera ibyo Yezu Kristo yavuze, abagenzi banje uko niko kwemera kwanje, kandi ndazi ko hari n'abandi ibimvuze bizogirira akamaro, kuko ntidukwiye kujarajara, ntidukwiye kwirukana n'ibintu byose byadutse ngo nibyo kuri. Oya, nyimba warabatijwe guma kuri bijya. Muririmbyi yavuze ngo gumya cyane ico wahawe, n'ayandi majambo nk'uko. Rero gumya cyane ibyo wizera, ntujarajare inshuti yanjye, ntujarajare. Komera muri Yezu Kristo. Yezu arabona umutima wawe, Yezu arabona uguhagarara kwawe. Wirinde icyaha, wirinde indambi, wirinde kugira nabi, wirinde kwankana, wirinde urwanko. Nyimba ari nabo mwankanye, musubize hamwe bikigendeka. Bana b'Imana rero, mwarahezagiwe n'Imana. Umukama Imana aduhana amahoro n'imigisha, aduhane no gutahura cyane, kugira ngo tumenyene twitwara muri iyi si umwanya tukimutegereje. Umukama Imana bahezagire cyane. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.